Mwaramutse, hariho umugani nigeze kumva nkiri muto ngo abazehe babiri bariko baraganira ko muri harikera nko cami, avuga ati wewe igihe u Rwanda n'Uburundi birwana nta bwoba wagize, umutima ntiwasimvye? Uwundi ati kada jewe umutima ntiwasimvye. Umuzehe wa mbere ati ntawe wari ufise. Okay, sishaka kuvuga kuri no mu Rwanda no ku Rwanda, nashaka kuvuga ahubwo ku Barundi bari muri diaspora cane cane ko jewe hari ikintu mbona umenga giteye ubwoba rimwe umutima usimba gishobora kuzokwafekta ibintu bizokwafekta aba diaspora. Mbo vyafekta aba diaspora n'Abarundi birafita somehow ko batatu famille hariya ibintu nk'ivyo. So ikintu ca mbere je ndiko ndabona nuko ubuzima butera buzimba, surtout kuva inyuma yo muri covid ibintu vyaraduze cane. Uhereye ku bintu nyamukuru, burya ibintu tukora amafaranga menshi mu diaspora ni ikintu co accommodation, donc inzu ubamwo, waba uri ha mortgage canke upanze, vyose vyaraduze. Kumbure n'abazirishe burundu hashobora kuba hari ibindi bitera biduga, mugabo abo ntabwo amafaranga menshi abasohokamo, mugabo umuntu wese ko yishura mortgage nini canke hari ha rent vyarapanze biteye ubwoba. Bon, ibe y'amazu yaraduze ku buryo ahubwo nibaza none umuntu aba bana bacu bazogura amazu koma, birateye isoni ahantu amazu ageze mu bisagara bimwe ibisagara bikomakomeye by'ibihugu vyinshi. Ubu ufise umuriyoni ugura akantu k'akaruri, birateye isoni. Donc ubuzima bwarazimvye, navuze accommodation vy'amazu, ariko n'ivyo kurya vyarazimvye ntiworaba. Ahantu hari ugenda nk'akaroro twe dushika hano ukagurusha sumisha nk'amajana 2, ubu unibaza ko ibyo ku majana 3, amajana 4 en fait. Ibintu vyinshi vyaridubuye ibeye mu myaka 10 iheze, ariko vyinshi vyapanze cyane mu gihe cyo muri covid. Harabaye novuga asset bubble, ibintu biraduga cyane rapidement. Bo ico nico. Hanyuma hakaba n'ikindi jambo nana kwita wokism, ibintu vy'uko aba leftists abagoshe genda bakunda, mugabo ibintu batuzanye mu biteye isoni ku buryo kumbura sinavuga ko cyane utari muri ivyo bihugu ntubitahura cyangwa utabikubira kwa maso. Mugabo batumye amarelation aba complexe, kurera umwana bisiga biri complexe, ibintu byose bisigaye bigoye mu bisanzwe mu bihugu vyo hanze, ku buryo uyo wica kwiyumvira very hard. Hariho cause for concern. Hanyuma ubuzi encore une fois mu bihugu vyinshi ubuzi bwarijya nawe mugabo butanguye gukena. Hari igihe akazi kagusanga muhira. Nko muri covid tuge muri tech, muri IT ufise nk'imyaka 5-10, hagati 5 na 10 experience, amatelefone yamari karinginga ngukore hano. Habeshi bakora n'ubuzi bubiri bafite ngo ni over employment, ugasanga mugakora kubera bwinshi bwari remote, ukora muhira abantu basanga bakora bubiri, ntibyari ethical. Mugabo abantu n'abantu mugabo ubuzi bwabuze mu myaka nk'itandatu mbajije, navuga genda bwe engineering, genda bwe computer sciences, ubuzi bwariho. Mugabo no muri engineer no muri computer science bwagabanutse, surtout ni artificial intelligence canke intelligence artificielle, IA mu gifaransa, AI mu Congereza. Sinzi umuntu uza kuvuga atavuga ngo bizotwara ngo abantu ngo batayigize ngo batari moyenne ngo bajya ngo bibi ngo bakomeye ngo ntaho bazoje. Kubona natwe turi muri moyenne, no kuza wiyumvira niba utatari watanguye Apple canke Microsoft canke iki, twese turi muri moyenne. So twese ushaka kuzofatwa affecta no buzamfete pas. So ico ni ikintu novuga ko we nubwo uvuga uti boje ntabwo ndi muri IT, ntabwo ndi iki, abana bacu turiko turavyara, biboneka ko ubu bigoye kubabwira ngo genda wigica kiriya. Ubu igisigaye kanavuga ibintu bita STEM, science, technology, mathematics, ibintu nk'ivyo. Mugabo ubu nibaza ko ahantu hagisigaye gahengwa ari muri healthcare, mu bintu vy'amagara y'abantu. Ibindi vyose ubu no kubabayisha no ku taking a risk. So ico navuga yuko gikomeye cyane. Hanyuma ibinyene biba kwisura twafita nk'ivyo baye muri Iran vyaradugije ibiciro vy'igitoro, bice bituma n'ibindi biciro biduga. Afite ivyo vyekana ko turi mu isi iri très fragile, ntivyumvikana ibintu byo muri Iran ukuntu vyafite umuntu ari muri Australia. You would think uri muri Australia ni kure cyane ya Iran ko bibaye bito ko affecta, mugabo vyarafise economy mu bihugu byose bimwe biteye ubwoba, kandi ziya ntamba ntabwo ngo zizohera. Yo muri Ukraine ntiyafise gose,
ngo nyene hari ibintu yononye sinzi kumbura ko yagiherekeza covid. Ivyo vyose ni ibintu bituma ushobora kuba uti akazoza ntivyoroshe. Mbo ibi rero je novuga yuko si kuvuga ngo ndagutera ubwoba, si kuvuga ngo ndakurize, si kuvuga ngo ndambuza umuntu akeneye gusohoka, oya ni kugira ngo witegure umenye ibi bintu vyose uronse agafaranga no munsi ufate ko ejo hashobora kutaboneka ukaziganya cyangwa ukakonserve cyangwa ukinvestise neza ibintu nk'ivyo. Umwana akeneye kuja kuri college university cyangwa ahandi umoriente accordingly ntapfe gupfa ikintu atoye, ko urasanga abantu benshi bahije amashuri bakabura akazi cyangwa ubuzi buciriritse. Sinzi umuntu abyanga gacitse nakahe dude, hamwe ubuzi ushobora gukora ntushobora kugarura umugore n'abana ku kazi kagaciritse. Akazi hari ubuzi buhemba nabi sinokurahira sinokubesha. Mbo mugabo cyo ngomba kuvuga turi ku ivyo nyene vya kazoza harimo n'ibintu novuga mu busaza. Ico ndabaza ko ma video ugatangura kuvyumvira ukiri mu jeune ntuzotaka kuvyumvira wamaze gusaza, kuba mu gusaza inari na fe ntaco bugikora. Ukiri mu jeune ushobora kuvuga uti bon je nzoba mu modoka yanje amafaranga yose ndayabike, je nzoba n'abandi amafaranga ndayabike, jewe nzogura akazu gatoyi aho gufata mortgage ivyimvye, mfata mortgage ntoyi ibintu nk'ivyo, aho gufata amadeni nzokwirinda ideni bantu b'Imana mugirinde cyane gose. Kugura imodoka kw'ideni ubuhomvye, kugura ibintu vyinshi ku madeni ubuhomvye. Ikintu kimwe gusa jewe mbona umuntu yogura kw'ideni ni imodoka, ni inzu je vais répéter, kubera bitoroshe ko ubika amakashe y'inzu, ivyo ntibishoboka kabisa mu bisagara vyinshi. Umuga amakashe y'imodoka sho kuyabika gusa, ntugura imodoka iri fancy washo kugura imodoka 5,000 iragenda nta kibibaye. Irashobora kugutunga wahisemo neza imodoka Toyota nziza yo 5,000 ashobora kukubeshaho mu kurindira ko kumbure ukira. Ariko utanguye kufise 5 vy'amakashi ugacu yatanga nka deposit ukagura imodoka yo mu 30, 40, 50 ico gihe uba wivunye financially kuko wunguka ama interest ibintu vyinshi. Sho voilà, nico nashaka kuvuga donc ko hari ikintu ubwo baniko novuga canke cyo kuba hange cyo kutijajara muri make kugira ngo ntizokwisange ahantu bitoroshe na cyane nk'aba migrant usanga bafise backup nyinshi. Abantu bene usanga bafise nk'abavyeyi bashaka kuzovuga ati jewe niyo muzehe yapfa jya nzoyitorana canke ibindi bintu canke surprise encore runaka gasanga musigiye nk'amadolari 30 muri wiri yiwe. Mugabo twebwe uba uri gatiki degemvya usanga nta nama networks dufise. Anafise ama network yatanguye business ni yamufasha, yatanguye akazi ni wamufasha kukarondera. Abantu bashinwa abahindo no bakora ama business menshi usanga bahanahana amadiri bafite n'amafaranga bafite aho bagurana etc. Usanga abantu tatu dufise twizeye gusa akazi duhawe n'umuzungu usanga bitoroshe. Nako nyine urumva ko kariko karagorana muri iyi minsi. Nico nashaka kuvuga kubisigaye mugira umunsi mwiza mwese kandi take care, bye bye.